Haleluya. Amen. Umbwire mugenzi wawe ati kaze umwanya mwiza w'ijambo. Hari ijambo umuntu yavuze ejo numva riramfashije kuko numvise rijanye n'ivyo nanje nariko ndiyumvira ko no kwigisha uyu munsi. Ryari ijambo rivuga ngo umwe wese ngo yokubura ku mbuga yiwe ngo hose hoca hakaka. Iryo jambo numvise riremereye. Mbega iwawe hameze gute? Hari mu ntumbero yuko icigwa nariko ndiyumvira ko ari icigwa kivuga ngo umuryango uhingura abantu ngo babe abikimazi. Haleluya. Umuryango uhingura abantu kugira ngo babe abikimazi. Une famille qui transforme les gens pour être utile. Amen. Murazi yuko mwiyerekwa gishengero harimo ikintu gikomeye kivuga ko turi umuryango. Yesu ashimwe. Rero mwiki gice cyanye mwitrimestre tugezemwo turiko turavuga yuko turi umuryango umeze gute. Haleluya. Turi umuryango umeze gute? Ukorera abandi. Yesu ashimwe. Umuryango ukorera abandi. Ico gituma rero iki kintu tugomba kuvuga ko uciyumvire ko kuko uyu munsi shaka kuvuga ngo ngiye gukorera abandi canye we ngo uvuge ngo ugiye gukorera abandi igihe utarahingurwa. Yesu ashimwe. Kuko nimba duhamagarirwa gukorera abandi, mbega turi kugo rugezo, mbega dufise iki, mbega dutwaye iki. Rero aha turaza kubona ikibanza c'umuryango, la place d'une famille muri transformation yacu yanje nawe. Yesu ashimwe. Kubera iki? Kuko ihinduka rihera aho tubaye. Haleluya. Ihinduka rihera hehe? Aho tubaye. Uyu munsi biragoye yuko ishengero rizohindura umwana wanje igihe jewe nabishizemo uruhara. Kuko raba bana dufise, mbega umuzanye ngaha bamuzi kwiki kugira ngo bamufashe. Hama we nawe umwana wawe umuzi kwiki kugira ngo umufashe. Ni wewe umuzi neza kugira ngo umufashe. Yesu ashimwe. Nimba kwisahani mu masegonda 10 abakozemo 5 kwisahani ubundi amaze gukoramo rimwe, ni wewe ubizi. Yesu ashimwe. Nimba ryamira ni wewe ubizi. Nimba besha ni wewe ubizi. None wumva ihinduka ry'uwo mwana by'ukuri aho rikwiriye guhera ni hehe? Ni muri Sunday school? Oya, ni wawe. Haleluya. Nico gituma uwundi yavuze ngo ishengero rikuru ni hehe? Ni mu nzu yawe. Haleluya. Rero uyu mwanya turaza kwimvira ku ishengero rikuru ariyo mazu yacu. Amen. Amazu yacu. Umbwire mugenzi wawe ati rijya niryo shengero rikuru. Nihinduka turyiteze uhereye hajya. Haleluya. Nimba imiryango itariko irakora ico gikorwa, nimba tahinduka ririko riraba mu miryango iri muri Minevam Kigobe, biragoye yuko bizokorekera ngaha. Haleluya. Ishengero ntirizobishobora, ahubwo ubwaryo naryo ntirizokomera. Kubera iki? Iyo imiryango ikomeye ikomeza ishengero. Tutavuze igihugu, n'igihugu kirashikirwa n'intege nke z'imiryango.
igihugu kirakomezwa n'imiryango ikomeye. Haleluya, Yesu ashimwe, amen. Turiko turumvikana? Imana ibaha umugisha. Twagomba turabe mu itanguriro umuryango uhingura abantu ngo babe abikimazi. Haleluya. Rero nimba turiko turavuga ati turi umuryango ukorera abandi, twagomba turabe ikibanza c'umuryango n'iki gikorwa. Turaza gusanga ntibishoboka yuko tuba abantu bakorera abandi igihe tutabanje kuvyiyumvirira hehe? Mu mihana. Yesu ashimwe. Igihe mu mihana tudashoboka, igihe mu mihana ataco tubazwa, ntibishoboka yuko tugira ico tubajijwe mu ishengero, ku kazi, hirya no hino. Dushaka kuza ngo tuvuge ngo turi imiryango ngikorera abandi, mfise ishaka ryo gukorera abandi. Igipimo kiri hehe? Kiri hariya uba. Haleluya. Hariya uba umara umwanya mwinshi, niho uzomenyera yuko vy'ukuri uri mwugo rugezo canke uhagaze neza n'ico gikorwa cyo kuba umuntu agira gute, ashobora kugira icamariye abandi. Itanguriro turaza kuraba ku gice ca 49 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4. Iki gice ca 49 uhereye kuva ku murongo wa mbere ni mirongo myinshi, ugashika ku murongo wa 28 baratubwira Yakobo ariko arahezagira abana biwe. Ntikwari kubahezagira gusa, ariko yariko aranasigura ababwira ibya kazoza kabo, ibizobabako umwe wese. Ariko rero Yakobo mu gukora iki gikorwa yagikora yisunze ingene aba bana biwe yababonye mu mibereho yabo, ngo ingene bitwaye mu buto bwabo, mu buyabaga bwabo, mu busore bwabo. Ivyo nivyo Yakobo yafatirako kugira ngo guhera ku mfura gushika ku wanyuma agenda ababwira, abahezagira, abavuga kwimigisha, yongera abavugishwa ko kubijanye na kazoza kabo. Ariko rero shaka yuko duhuza aya majambo n'ivyo tugiye kwiga. Nagumye niyumvira, mbega Yakobo ko tubona yabahezagira ndetse akavugishwa ku buzima bwabo, yisunze ingene babayeho, ivyiza bakoze, bagaragaje n'ibibi bakoze. Ikibazo gihari, mbega Yakobo yoba yarabafashije mu mibereho yabo? Kuko tubona umwe wese avuga ati wewe bimeze uku bizogenda gutya, nawe bimeze uku wewe uzokubitika, naco uzoronka, wewe ibara rizokugwako. Uwundi nawe ati wewe uri umugisha, wewe uzogirirwa neza. Ariko se Yakobo yoba yaricaranye n'umwe mw'aba bana kugira ngo ababwire ingene botegura kazoza kabo? Iki ni ikintu gikomeye, gikorwa c'umuvyeyi. Haleluya. Nituza kuvuga kuri umwe wese, ariko turaza gufatira ku karorero k'umwana w'imfura Reuben, imfura ya Yakobo. Turaza gusoma, tubanze dusome kuva ku murongo wa mbere n'uwa 2. Yakobo ahamagaza abana biwe. Turi kumwe? Bibiliya turazifise, dukurikire ko tugira dusigure. Yakobo ahamagaza abana biwe, arababarira ati nimukoranire hamwe ndabamenyesha ibizobabako mu minsi izoza. Nimukorane mutege amatwi bana banje,
mwumve munyumve ndi so Isirayeli. Katubandanye murongo wa 3 n'uwa 4. Reyubeni uri imfura yanje, inkomezi zanje, n'imbuto yanje ya mbere yo mu gihe c'inkomezi zanje. Wari akarenzo mu cubahiro, wari akarenzo mu bubasha. Nkuko amazi asuriranya niko nawe umeze, nuko ntukibaye uhambaye kuruta abandi, kuko wasambanije umugore wanje ugahumanya uburiri bwanje, mbere wuriye uja mu buryamo bwanje. Nkuko nabivuze ntitwinjira mu bana bose, ariko turaza gufatira ku karorero ka Yakobo imbere ya Reyubeni kugira ngo turabe mbega nk'umuvyeyi ko tubona abwira Reyubeni ko umugabane yarase nk'imfura atawo abereye, atawo amerita. Ikibanza yarafise nk'umwana we w'imfura ataca abereye, bivanye nuko mubona yahumanije uburiri bwiwe. Mbega Yakobo nka se wiwe yoba yari yaramuhaye ibikwiye kugira ngo uyu mwana ntagere aha hantu acibwa kw'ibintu byiwe? Naho kwiyumvira, kuko uyu munsi bashobora gufatira umwana hejuru. Nigeze kumva umugabo, umuntu yakoze ikintu tutamenyereye ku mwanya wo guhamba, aravuga ati uyu mwana yarangoye cyane. Ariko murazi yuko mu bihe byo gushingura ubundi naho umuntu aba yaragoranye, naho twumva bavuga ko yananiranye, bagerageza kumuvuga neza. Naho yoba yananiranye bagerageza kuraba ibyiza bamubonye ko naho cyo bakimwe. Ariko umupapa we yaravuze ati uyu mwana yarangoye cyane, yari umwana wanje mugabo yarangoye. Rero ntitwitegure kuzoba turiko turavuga amajambo nk'aya ku bana, ariko twiyumvire mbega twamufashije iki. Turabona Yakobo abwira Reyubeni ati wari imfura, icubahiro canje cari gwawe, inkomezi zanje zari gwawe, ako nta mugabane ufise kuko inyifato yawe ntibereye. Ariko ngarutse nukwiyumvira mbega Yakobo yarareze Reyubeni, mbega Yakobo yoba yaricaranye na Reyubeni akamubwira ati bimeze gutya na gutya mwana wanje. Ni kibazo gikomeye. Haleluya. Ariko kandi ndakiguhaye, iwawe bimeze gute? Amen. Mwibuke icigwa cacu. Haleluya. Umuryango twavuze gute? Umuryango uhingura abantu, umuryango uhingura abantu ngo babe abikimazi. Yesu ashimwe. Mbega ni iki uri kurakora kugira ngo umwe wese mu bataha mu nzu yawe ngo babe abikimazi? Yesu ashimwe. Uhereye kuri wewe, ku mupfasoni wawe, ku bana bawe, ku butunze mu nzu, mbega uri kuriyumvira gute woba umuntu akorera abandi, woba umuntu w'ikimazi? Gute umwana wawe yoba uw'ikimazi? Ikintu cyo kwiyumvira ko. Haleluya. Soma umurongo wa mbere n'uwa kabiri kugira ngo twinjire mu sobanuro. Yakobo ahamagaza abana biwe. Aha ubwa mbere ndabona igikorwa ciza c'umuvyeyi cyo guhamagaza abana biwe. Arababara ati nimukoranire hamwe. Haleluya. Guhamagaza no gukoraniriza hamwe umuryango. Ngo ndabamenyesha ibizoba ko ku minsi izoza. Murongo wa kabiri asobwa ati nimukorane mu ntege amatwi bana banje. Munyumve ndi so Isirayeli.
Yesu ashimwe. Haleluya. Aha rero ndabonamo ubuzima bw'umuryango. Amen. Jewe ingene nakuze sinigeze mbona umuvyeyi wanje amamagara anyicarika ambwira ati burya rero ijya nyifato siyo, ariko yantuma ko hari ikintu ciza tubona kuri Yakobo, turabona abahamagaza avuga ati nimwicare bana banje mugire gute, munyumvirize ndabagira inama. Ibijero navyo nabonye. Mbega wowe uriko uragikorera abana? Papa wawe yarakigukoreye? Jewe ndibuka ko nahamagagwa ari gucapwa neza. Sawa sawa. Ako sinigeze mbona umuvyeyi wanje ambwira ati ndiso yakuvyaye rero bifata gutya na gutya. Umuntu akuze ashitse urahaguruka ukagenda. Oya ndetse jewe papa ari no muri salo sininjira. Iruhande yaho yicara. Oya. Carazira. Twe dusakanu kacu yaduteguriye mugabo iwiwe hari iwiwe. Rero aho hantu ntitwigera tuba konvonke kugira ngo tuganire nkuko Yakobo yari karabikora. Rero iki ni kintu gikomeye. Aha ndabonamo umuryango. Haleluya. Ndabonamo umuryango uri kurubakwa. Ico gituma kugira ngo umuryango uhingure abantu bazobika imazi, uyu muryango ugomba kuba ari umuryango ukomeye. Une famille qui est mire. Umuryango ukomeye. Rero umuryango ntushobora gukomera igihe tutabona ikibanza c'umupapa ahamagara abana akabicarika, nayo na rugo akamwicarika, n'abari muzi akabicarika kugira ngo baje inama n'ingingo. Haleluya. Une famille mire. Haleluya. Murumva yuko jewe nahuye n'umuvyeyi amamagara ari amategeko gusa, ari gukubitwa gusa, ari guhanwa. Sizibagira igihe kimwe nakubiswe ishezi. Mu kuyinkubita papa yarayitoye ayikubita ku ruhome. Yose iramanyuka, ukuguru kumwe kuja hariya ukundi kuja hariya, udupande twinyuma agapande kose kaje ukwako. Nakubiswe utwo dupande, ndadukubitwa twose turahera. Ariko rero ubu niho nama niyumvira, kuko nasanze nanje iyo ngeso igomba kunyandukira mw'iyo minsi heze. Sanga nanje ngomba kuba kubita udupande tw'intebe. Ariko rero nza gusanga umwe namubabaje. Ndavuga ati ukusukurira umuryango uri mire, umuryango ukomeye, umuryango uri kurategura abantu kuzoba bikimazi, si ukuvyifatamwo, si uko bimeze. Rero umuryango uri mire ikiwugaragaza ni imigenderanire. Haleluya. Si uguhasha no guhana, ni imigenderanire. Ndabona igikorwa ca Yakobo cari igikorwa kirimo imigenderanire, cyo guhamagaza no kwicara no kubwira ati ni munyumve ndiso. Harimo imigenderanire. Ntibishoboka yuko abantu bazoba bikimazi hanze igihe aho bakuriye ata migenderanire bigeze babona. Haleluya. Imigenderanire. Bagerageje kwiyumvira imigenderanire ikenewe mu rugo, iroroshe. Ni hagati yande nande? Bona? Merci madame. Hategezwa ko ari imigenderanire y'umugore n'umugabo. Iruhande hari iyihe migenderanire? Y'abavyeyi n'abana. Iruhande y'abavyeyi n'abana haca haba
imigenderanire ya bose, aho umwana yubaha mama, mama akubaha umwana, papa akubaha mama, umwana akabibona nawe agatangura kubaha, kuko umwana ntazubaha hanze igihe yabonye muhira atakubahana. Haleluya. Rero umuryango ukomeye ushobora kuramura, ushobora gusohora abantu bahinguwe, bashoboka mu ishengero, bashoboka ku kazi, bashoboka mu kibano, ni umuryango ukomeye, ni umuryango uri mire. Uyu munsi ugiye kuraba ingo ziriko zirasambuka. Kenshi turavyumva cyane mu bihugu byo hanze nko muri Etazini n'ahandi, nko nk'Iburaya canke muri Amerika bakubwira yuko 50% y'abana ntibabana n'abavyeyi bose. Ibice 50% ntibabana n'abavyeyi bose. Ivyo rero nini wacu birahari, kuko ingo ziriko ziragenda zitakanovera, aho papa atubaha mama, aho mama atabonana na papa, aho mu nzu yose arakajagari, nta kigenda, aho biba bikigendeka. Ariko hari gusanga umwe yarasokoye, ugasanga abana basigaranye n'umuvyeyi umwe. Mbega abo bana bazoza mu ishengero hama uca ubabwira ati mugomba kuba abantu bakorera abandi? Bizogorana. Baravyumva ariko ni nko gusuka amazi ku cyuma gishushe. Rero kugira ngo bishoboke yuko imiryango iramura abantu babushitse bashaka gukorera abandi, nuko iyo miryango iba irimo imigenderanire. Haleluya. Irimo imigenderanire. Rero nimba ingo ziriko zirasambuka, ivyo ntivyijana. Igihe ingo ziriko ziratakanovera, ivyo ntivyijana. Ivyo bijana no gutakaza ukwizera ku bana. Kuko uyu munsi mbega umwana ari mu masituwasiyo nk'ayo, aho abana n'umuvyeyi umwe, cyangwa ugasanga nta muvyeyi n'umwe abona, ugasanga imigenderanire yarasambutse, nta kintu kizima abona, n'ibiki biba mu uwo mwana. Nta kindi uzomusangana atari uruhagarara. N'umwana afise uruhagarara, n'umwana atamutekana agira. Icakora no kwigwanirira, icakora no kusanga ari brutal. Mu vyandanzwe naranzwe na brutality, kandi yarankurikiranye ngeze no mu rugo, ariko nize guca bugufi. Haleluya. Ndibuka mu minsi yeze nciye bugufi, ndiko ndasaba ikigongwe madame, namubwira ati mbabarira, je nabonye akabi kanje uvyo nakoze. Arambwira ati none wewe responsibility zawe ni izahe? Numva nkubise kimwe ku busa, ariko nanje vyansavye ikiguzi cyo kumwegera no kumubwira ati mbabarira. Kuko iyo ntamwegera ngo namubwira ati mbabarira, mbega hamwe na hamwe ntigosambuka. Erega gosambuka nicaye ngaha, birashoboka rugasambuka nicaye aha, rukononekara nicaye aha, ariko ibi mvuga ndumva ko ari amina. Haleluya. Pempoti intege nke zanje, narakubise ibipfuka ndambwira ati mbabarira. Kandi arambwira ati none imbere yuko mbabarira, ambaza ati none responsibility zawe urazizi? Abanza arakangobekamwe. Il faut faire attention. Haleluya. Nituzoje ngaha ngo duhendane ngo turi imiryango ngikorera abandi. Haleluya. Igihe turi ntagondwa. Yesu ashimwe. Kuko gukorera abandi bihera aho ubaye. Amen. Yesu ashimwe.
ishengero rikomezwa n'ingo zikomeye, igihugu gikeneye ingo zikomeye, ikibano gikeneye ingo zikomeye. Ndabwira abashinga nahe bari ngaha uyu munsi musabe ikigongwe abafasha abantu. Haleluya. Aho muzuba muri ko murakorera abandi, banza umukorere. Yarambwiye ati byari bingoye kukubabara, ariko Imana wasenze yakumvi. Amen. Rero ndi ntihoroshe, ubwa Imana iramfasha. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Hakenewe ingo zikomeye kugira ngo abantu bahingurwe, abantu bakore icyo Imana yagize gute, icyo Imana yabaremeye. Amen. Imana idufashe. Rero aba bantu turondera, uyu muntu akorera abandi afite umutekano, adahungabana, nta handi ava atari mu muryango ukomeye. Ashaka kuva mu muryango ari we wese. Umuntu akorera abandi, umuntu w'ikimazi isi irindiriye, si wa muntu atubaha abavyeyi. Oya. Yesu ashimwe. Haleluya. Si wa mugore yirirwa aratembera gusa. Yesu ashimwe. Bibiliya ivuga ngo abagore bubake ingo zabo. Narakozwe ko no mu mama, igihe cyose ngiye kumuramutsa, sinzi umwanya amara mu nzu iwe, ariko ndinda ndahava ntumvise ahamagaye umukozi. Ariko abakozi arabafise. Ako naho nohamara amasaha 2 sinigera numva mvuga ngo oya, byose araguserva mu mutuzo. Namata umwana wawe akeneye agahaguruka, kubera we aba yaguhaye ibyo ukeneye, arahaguruka akaja kuyakuzanira nk'uko vanga ukaja ku macuniro. Nongo umukozi arahari, mugabo aratekanye. Haleluya. N'umumama arahari. Erega iyo bavuga ngo umumama yubaka urugo rwiwe, sukubaka portail, sukubaka clôture, sukuja kuzana amahera, naho ivyo bikenewe. Haleluya. Yesu ashimwe. Ako umumama kubaka urugo rwiwe, ubwa mbere dukeneye akajwi kiwe gaciye bugufi. Amen. Agabura. Haleluya. Yitwararika, amanaging ivyo mu rugo rwiwe, yinjira mu indani akaraba byose ingene bimeze. Rero uwo mumama yarankoze ko, kuko uri wiwe ntushobora kubona umukozi yinjiye mu nzu ataruka atavyemere, ariko nta muhamagara ngo mikirahuri ngo miki, arahari kugira ngo yubake ivyo mu rugo rwiwe. Haleluya. Ariko n'abapapa nuko twize yuko abapapa ari ugutanga ivyiyumviro, si ugutanga ide. Papa, haleluya, ntiduhari kugira ngo dutange ide, duhari kugira ngo dufate iya mbere. Yesu ashimwe. Mw'iyi migenderanire ya Monsieur Madame para enfant mu buryo bwose. Haleluya. Amen. Rero Imana ibahezagire. Icambere kugira ngo umuryango ube uriko urahingura abantu ngo babe ababushitse, tegeza kuba ari umuryango uri mi. Yesu ashimwe. Uri mi, aho Monsieur Madame bari ini, banywanye. Bega uwosuzuma Monsieur Madame baranywanye. Haleluya. Mbariza ati baranywanye, bategeza kuba banywanye. Haleluya. Bafise ukwizera kuri sabo. Haleluya. Bafise ukwizera kugize gute, ukwizera gushimitse.
rero mwaya majambo nditeze ihinduka. Yesu ashimwe. Yaba papa n'abamama bagiye gukorera abandi bahereye hajya nyine. Amen. Uyu munsi mubikore. Haleluya. Amen. Iyindi point ngomba kuvuga ko ya kabiri, kugira ngo umuryango ube uriko urahingura abantu babushitse, les gens qui sont utiles. Ngo n'umuryango uriko urakuza. Haje ikintu cyo gukuza. Uriko urakuza inyifato y'abantu badafite ibyo bakoze. Une famille qui cultive une attitude de contrôler les actions. Alléluia. Rero icyambere cyashobotse niki kirakunda. Iyo umuryango wubatse neza ufise accès yo gushobora kubaka inyifato, haba mu bana, haba mu banyarugo babo bose, baba n'abantu bashobora gukuza inyifato ishikana umuntu kudapfa ibyo akoze, ndetse n'inyifato igaragaza kamere nziza, une attitude qui manifeste un bon caractère. Alléluia. Yesu ashimwe. Amen. Turabona ku murongo wa 3 Itanguriro, hajya twasomye ku murongo wa 3. Reuben, uri imfura yanje, uri inkomezi zanje, n'imbuto yanje ya mbere mu gihe c'inkomezi zanje. Haleluya. Iyo somye aya majambo Yakobo yabwiye Reuben, ndabona ibyo Yakobo ashobora kuba yarinvestishije mu uyu muhungu wiwe, naho twabonye yuko hari ibyo yarahajije. Ariko ndabona Yakobo amubwira ati, uri imfura yanje kandi uri inkomezi zanje, uri imbuto yanje ya mbere mu gihe c'inkomezi zanje. Uyu mugabo turiko turavuga Yakobo yari umugabo akomeye cyane. Haleluya. Yari umugabo yavuganye n'Imana. Yakobo yari umuntu w'Imana. Haleluya. Imana ya Aburahamu, Isaka nande na Yakobo. Mwitangura igice ca 28 kuva ku murongo wa 13 kumanuka, turabona Imana yishura Yakobo, iramubwira ati, ndi Imana ya Aburahamu sogokuru, kandi ndi Imana ya Isaka. Iramubwira ati, iki gihugu uryamyemwo ni igihe yabona icuririzo, nzokiguha we n'uruvyaro rwawe. Uruvyaro rwawe ruzogasara, kandi muri wewe no mu ruvyaro rwawe niho imiryango yose yo mwisi izoherega umugisha. Yakobo ngo amaze kumva aya majambo, ngo asezerana isezerano n'Imana, avuga ati, Mana, niwabana nanje uzoba Imana yaje. Haleluya. Niwangarukana ahari mu rugendo aja kwa Labani guhiga umukenyezi nk'uko se yari yamubwiye, ngo niwabana nanje mw'uru rugendo nkagenda amahoro nkazogaruka yandi, uzokwitwa Imana yaje. Haleluya. Imana iramubwira ati, nzobikora, nzokugarukana aha hantu amahoro, kandi sinzokurekura nakweretse yuko ivyo nakubwiye ari ivy'ukuri. Yakobo yari umuntu akomeye, two ndagerageza kwiyumvira, ariko arabwira Reuben ati, uri imfura yanje, umwana wo mu busore bwanje. Ni nk'uko nobwira umwana wanje ati, nakuvyaye nkiriterera nkarisamasha. Niyumvira yuko Reuben yarazi amakuru ya se. Nk'uko tubona Yakobo yari umuntu abahamagara, nimuze ndi Imana, nimuze ndi so. Uko biri kose ngerageje kuraba, aba bana bari bazi amakuru
ya se. Yakobo ishoboka ko yari yarinvestishije muri Reyubeni. Haleluya. Ndetse na Reyubeni yarabona ingene Yakobo yagendana n'Imana, yarabona ingene asenga, yarabona ukubaha Imana kwiwe. Ariko rero Yakobo ntiyigeze agera kure. Kubera iki? Kubera inyifato yiwe. Naho tubona se amubwira turi imfura yanje, uri umwana wo mu nkomezi zanje, uri umusore, uri umwana wo mu busore bwanje. Ku murongo wa 3 uri kure avuga ati warakarenzo mu cyubahiro, warakarenzo mu bubasha. Mu yandi majambo, icyubahiro canje wari umugabane wawe, inkomezi zanje wari umugabane wanje. Ariko rero ku murongo wa 4 amubwira gute? Ngo nk'uko amazi asuriranya niko nawe umeze. Tiye instable, inyifato yawe nibereye. Kubw'ivyo inyifato ya Reyubeni turabona yuko yatumye ahusha droit ziwe, ivyo yari yemerewe nk'umwana w'imfura. Mu makomantere hano nasomye bavuga yuko Reyubeni nta mugabane yigeze aronka muri Kanani, nk'uko se ariko avuga ati reka ndababwira ibizobabako. Ntiyigeze aronka umugabane muri Kanani. Kandi no mu bijanye mu bikorwa bigaragara mu ihanga rya Isirayeli, nta muntu mu bamwamutseko, bavuga ko ata muntu mu bamwamutseko yigeze aba, dufate umucamanza canye umuhanuzi canye umuganwa. Kubera iki? Turabona yuko inyifato yiwe yamubujije kugera kure. Ariko nk'uko se abivuga ati warakarenzo mu cyubahiro, warakarenzo mu nkomezi. Mu yandi majambo, wari ufise akaryo ko kuba umuntu yigigwako, wari ufise akaryo kuba umuntu w'ikimazi. Ariko rero inyifato yawe ije kuvyica vyose. Haleluya. Ico gituma uyu munsi twiteze imiryango iriko irakuza. Yesu ashimwe. Iriko irakuza inyifato y'abantu badafite ivyo bakoze. Mbega kudafite ivyo dukoze tuzobibwigira mu ishengero. Mu muryango niho umwana yigira ibi ni bibi, ibi ni vyiza. Ibi ni bibi, ibi ni vyiza. N'ibindi n'ibindi. Haleluya. Indero iva mu nzu. Twakuze twumva ngo indero iva hehe? Indero iva hasi. Indero iva hasi. Rero Yakobo ugerageje kwiyumvira, kumbure yuko Reyubeni nawe sinzi iyi instability aho yayikuye, iyi ngeso yiwe itameze neza aho yayikuye. Ariko nibaza yuko Reyubeni yarakeneye impanuro za se kuva akiri mutoya. Ko mwibuke yuko Yakobo yarafise abagore bangahe? Yarafise abagore 4. Ariko turabona Reyubeni yihamwe umwe. None kubera ko Reyubeni yihaye umwe, kandi kwihamwe uyu umwe nivyo byatumye atakaza umugabane. Nivyo byatumye se amubwira ati inyifato yawe niyo ituma udashobora kuzokwereta umugabane wawe nk'imfura, kuko wihaye umwe mu bagore banje. Kumbure yuko Yakobo atamwicaritse ngo amubwire igituma afise abagore 4. Hello? Yesu ashimwe. Niyumvira yuko
burya abana baratwigirako. Haleluya. Abana bawe uyu munsi bariko bagira gute? Bariko barakwigirako. Reuben ashaka kuba yarabonye Leya, akabona Rakeli, akabona inshoreke, akabona inshoreke, kandi akabona Yakobo n'itura imwe hariya, n'itura iyindi hariya, n'itura iyindi hariya, n'itura iyindi hariya, ntamenye abo bantu agaciro kabo n'akamaro kabo n'ingene bakwiye kubahwa. Haleluya. Ariko iyo amwicarika akamubwira ati uyu Leya ava hakajaha, Rakeli ava hakajaha, izi nshoreke zabo ziva zikajaha, igituma mbyara kuri uyu nkabyara kuri uyu nkabyara no kuri uriya nkabyara no kuri uriya bimeze gutya, kumbure yuko Reuben atari kwihagira umugore wa se. Rero ni gute rero nko mu miryango hobaho gukuza? Ubwa mbere nuko tumenya yuko abana ndetse abantu bose turi kumwe mu miryango baraturaba. Haleluya. Ujya amajambo washaka avuga bike, ariko ivyo umuntu abona biravuga cyane. Abana baratwigirako. Haraciye iminsi mike hari utuntu natahanye muhira. Naratahanye udutunguru. Udutunguru, natahanye ibitunguru. Haleluya. Yesu ashimwe. Ndiko ndabikata, ndi mu gikoni, abana baraza barabona ingene ndiko ndabikata, babanza bankubita ikibazo, barambaza ati papa ivyo bitunguru ni gwawe? Ko bararaba ingene ndiko ndabikata, atleta barakunda salade, bararaba ingene ndiko ndabikata, babona indimu hajya, babona mayoneze hajya, babona za magi hajya, papa ibi bitunguru ni gwawe? Cyari kibazo gikomeye, kuko hamwe na hamwe hari igihe abana ivyo bafashe atari vyo papa bayafashe. Ce nababwira ati ibi ni bya twese. Eba baca bahana 5. Ngwa! Ariko nimwiyumvire iyo ndababwira ati ibi bitunguru ni gwanje. Haleluya. Uyu munsi batubona ati Reuben yihaye inshoreke ya se, kumbe ushaka kuba ati umwana ntandero yarase mugabo, hamwe naho mushaka gusanga atarasiguriwe. Tugomba gusigura inyifato yose. Haleluya. Na cyane cyane igihe turi mu miryango yacu. Amen. Rero uyu munsi nshobora kubikata ivyo bitunguru nkabijya, ukamenga kuba umwana namwumvishe ko ari gwanje gusa, ugasanga ni bisanzwe, ariko ivyo ndamubivyemwo imbuto mbi. Ako kenshi ngaha hari ibitunguru byacu. Ni bande bafise ibitunguru byabo ni ivy'abana? Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Ndasubira inyuma y'iminsi 2 ndakata udutungurusumu, mugabo two twari utw'umuti. Ndababwira ati sasa utudutungurusumu n'utw'umuti. Ubwo baraba ingene ndadukata baca barinumira. Je ndadufata nk'utw'umuti kuko twari na dukeya. Ubwo mama cinjira bamubwira ati mama papa yakoze agasalade gato kudutungurusumu, wihangane ko yatubwiye ko ari ak'umuti. Naho nyene ca ndabona yuko naho bemeye ko ari utw'umuti bajaniranye. Byakomeje kunyigisha. Haleluya. Rero burya mu bantu hari amavirisi menshi. Hamwe namwe uzosanga abapastori baremerewe n'amadelivrance kubera iki? Abavyeyi biryanye ibitunguru, abantu barabohwa, bakura bumva ko bidakwiriye. Yashika ngaha ngo korera abandi. Nkorera abandi gute? Ko vye nakuze mbona afise udutunguru twiwe.
Haleluya. Il faut faire attention. Birakenewe yuko imiryango yacu dusuzuma. Mbega turiko turakuza inyifato. Haleluya. Yaho abo turi kumwe bese amenya ati iki kirakogwa, iki naco ntigikogwa. Ibi rero jewe ntavyo nahawe, ariko madamu wanje yarabihawe. Ico gituma mu minsi ya mbere tukibana nari ndemerewe n'ijambo rimbwira ati ça ne se fait pas. Aho buri mwanya byahera mbwiye ati ico ni gikogwa. Nka gatanu ndavuga ati none uyu mugore je tuzobana gute? Kaguma mbwira ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Akambwira ati iyo ni impolitesse. Nanje bya impolitesse sinahabaye. Ariko we yari yarabwiye bya impolitesse. Yari yabwiye ibikogwa n'ibidakogwa. Haleluya. Rero ibikogwa n'ibidakogwa si pastor azobivuga ngaha mwishengero. Ariko papa mama ni twebwe dukwiye kubwira abo turi kumwe ibikogwa n'ibidakogwa. Yesu ashimwe. Mbega muri twebwe harabigishijwe kudaca hejuru y'abantu. Muri twebwe harabigishijwe kudafungura, kutavuga abantu bariko barafungura. Jewe navyigiye mu rugo, madame ambwira ati burya atable nayumviye mu rugo bantu b'Imana. Abayumviye kwa ba papa na mama, Yesu ashimwe. Imana ibahezagire. Atable. Bashaka kukubwira atable wowe nabikubita iminota 2. Wewe wafata 15 minutes nawe n'umunota umwe. Mugabo ni atable. Mbega urahaguruka nuhaguruka. Atable. Hallelujah. Yesu ashimwe. Amen. Hallelujah. Bene data sindababesha. Isi iraturindiriye. Kandi mwiyumvire ngo isi iturindiriye mu bintu bikomeye. Isi turindiriye mu bintu bisanzwe. Hallelujah. Amen. Aho tuvangura ibi birakogwa ibi nibikogwa. Yesu ashimwe. Un bon caractère. Mbega inyifato nziza imeze gute? Yesu ashimwe. Hallelujah. Amen. Niteguye kubona Minevam Kigobe igizwe n'imiryango ikiraramura abantu bakuze. Hallelujah. Ikiraramura abantu bashobora gukorera abandi. Kubera iki? Kubera bariko barabironkera he? Bariko babironkera ku nama. Bariko babironkera aho bakwiriye kubironkera. Burya umuryango nico kibanza ciza cyo kwakiriramwe ivyizegwa. Hallelujah. Kwinshuro ya mbere. Amen. Burya abana bacu cyane cyane abana bacu dukwiye kubagaburira ivyanditswe bakiri bato. Bakiri bato. Hallelujah. Akalokeza tubona muri Bibiliya na kumusore yitwa Timoteyo. Timoteyo turabona Paulo mu gice ca kabiri, Paulo yanditse ca Timoteyo igice ca kabiri icete ca kabiri igice ca gatatu ku murongo wa 14 na 15. Turabona Paulo amuhimiriza ngo agume mu kwizera. Amubwira ati shikama mu kwizera. Ntutakaze ukwizera. Ariko ico Paulo ariko arakora ariko aramuhimiriza ngo agume mu kwizera. Ariko catubona no mu cete ca kabiri Paulo yanditse acandikira Timoteyo icete ca kabiri igice ca mbere. Hallelujah. Ku murongo wa 15 amubwira ati ari ku murongo wa 5 ati ndazi ukwizera kwawe kwari muri nyogokuru inde Lois.
kwari no muri mama wawe Eunike. Haleluya. Timoteyo turamubona Paulo amwandikira nk'umujene dirigeant, amwandikira nk'umukozi w'Imana ari imbere y'abantu bakomeye mugabo akiri muto. Rero ibi ntibyashoboka iyo ataza kuba ari umuntu yarezwe. Yesu ashimwe. Timoteyo yari yararezwe uhereye kuri nyokuru wiwe, yari yarahawe iby'ukwizera. Ntiyahawe n'iby'ukwizera gusa, bamurereye mu nzira nziza, aho kwizera kwabo bakugaragarisha n'ingeso nziza. Ibyo abibona kuri nyokuru wiwe, yongera abibona kuri mama wiwe, gushikaho Paulo amubwira ati ndazi ukwizera kwawe katari uk'uburyarya. Haleluya. Ndazi ukwizera kwawe katari uk'uburyarya. Amaniyumvira ati mbega bashiye bambwira ivy'ukwizera ntarahomberana. Burya nivyo turizera, Imana yafise ingene ihamagara umuntu. Mugabo rero rimwe na rimwe namaniyumvira ati burya iyo bamfata nyirakana gato bagatangura kubimbwira, kumbure ko ntari gukubitika cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero nitufatira abana kubabwira ukwizera bakiri bato. Yesu ashimwe. Babwire hakiri kare. Haleluya. Kugira ngo muri bo baze bagaragaza ukwizera kutari uk'uburyarya. Bagukuye hehe? Bagukuye mu mazu yacu. Haleluya. Rero Imana ibahezagire. Amen. Twiteguye kubona imiryango irimwo imigenderanire. Ibi bintu ndiko navyimvira ko naswe kwihana. Ndavuga ati Mana yanje, Mana yanje. Mbega ndiko ndategura urugo neza, ndiko ndategura abana neza. Mbega igikorwa cyo gukorera abandi ndiko ndagihera hanyene, ndiko ndagitegurira hanyene. Cyanye nzoja gupfundikanya hanze. Nituje gupfundikanya hanze, ariko duhere hariya mu muryango. Sico gusa, twige no gukuza. Haleluya. Gukuza inyifato, aho tumenya ibikorwa n'ibidakorwa, tukongera tukabivuga, tukabitanga kugira ngo abantu bagire inyifato ziza. Yesu ashimwe. Nivyo Yakobo turabona yicarika abana bababwira ati bimeze gutya na gutya, kazoza kanyu kameze gutya. Ariko ni nukwiyumvira nimba nawe yari abahaye akaryo ko gutegura kazoza kabo. Haleluya. Yesu ashimwe. Ikindi naco, kumbure hari ivyo yabahaye, ariko turavye inyifato zabo, ngira yari kubaha n'ibirenze gusa. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero mu kurangiza nagomba kubabwira yuko Imana yiteguye kutugeza kure. Yesu ashimwe. Imana yiteguye kugira gute? Yiteguye kutugeza kure. Ndazi muri mwebwe harimo abantu bafise amahera menshi. Muri mwebwe hari abantu bafise inkomezi, kumbure ziva ku miryango bavamwo, ziva ku bantu bari hirya no hino. Haleluya. Yesu ashimwe. Ariko ayo mahera ntazobageza kure. Abantu bari hirya no hino ntibazotugeza kure. Nivyo ubwo butunzi ufise bwiyongere ko nabo bantu ufise, nihiyongera ko imyifatire myiza, uragiye kugera kure mu izina rya Yesu. Haleluya. Uragiye kugera kure. Ugiye kugera kure uhereye mu muryango wawe. Haleluya. Uragiye kugera kure mu kazi ukora. Yesu ashimwe. Iko ndabona abantu bamwe bariko barabahamagarira ibikorwa bikomeye kuko babitegereje bakabona barabikwiriye.
Haleluya. Rero twitegure, twongere dutegure n'abandi kugira ngo ibikorwa bikomakomeye nibiyumvira bakwiye kubikora bazosanga ari jewe nawe. Ndashaka gukomera Imana amashi. Haleluya. Imana ihabwa icubahiro. Uhaguruke dusenge. Ndakweretse uyu mumama yari kwararira. Ndasenga Mana ubohore umutima wiwe, ubohore n'inzu yiwe. Ndakweretse abana batandukanye n'abavyeyi kumvizi na ziriya Mana, ndabasengera Mana ngo uyu munsi ibitangaza bikoreke. Abana batawe haleluya kubw'impamvu izi n'izi, ndasenga ngo basubire kwemerwa n'ababavyaye. Ndaguhaye icubahiro Mana. Ndagomba wisengere mwene data. Kumbure nta mwanya mwinshi dufise, ariko mu kanya gato ndumva hari imigenderanire igomba gusubira kuba mizima. Urakoze cyane Mana. Tangura shima vuga ati urakoze cyane Mana, urakoze. Ndumva imirindi y'ugutabarwa. Reka dukomere Imana amashi menshi cyane. Urakoze cyane, urakoze cyane, urakoze cyane Mana. Shima kubikomeye bigiye kugaragara. Shima ku munezero ugiye kugaragara. Shima ku migenderanire myiza igarutse. Shima